wanje ntihari icyo kintu azoba yakoze ndindira sinzoba nagiye gupfa nzogaruka hanyuma uheze umbarire hanyuma n'igikenewe gikorwe abantu bose bakibone ariko ntigeze atubahiriza na gato yabandanije ahengera uwo biratari hari acantuma kumushinga ntahe rero akunye kumushinga ntahe mpuye naciye ndamubarira ati jewe wewe uramenyereye ahantu n'amamurengero utahereka amashinga ntahe ngo bagorore ni hehe ndamubwira ati kuri iki gikunda je nanditse ko kirazira kandi n'igiti giturirwa ntuzosubire tugende mubayi nyuma rero agiye kubimubarira vyaciye bimushusha cane aravuga ati jiryo jambo kweri iki giti giturirwa nkeneye kurimenya ico risigura aca arindira umugabo waje avuye ku kazi aca amutumako amutumyeko amubarira ati jewe umugore we yarandengereye ngiye kumubarira ndamutumako umugabo uwo mugabo yaciye amwishura ngo n'igiti giturirwa rero ico giti giturirwa cemeza yuko ari umurozi jewe rero abana banje bose baze kubura niwe yabishe umugore wanje yava mu bitaro niwe ikintu cose kimaze gupfaga iwanje niwe rero jewe umugabo wanje aramubarira ati ngo none ico nico wampamagariye kandi wampamagaye kugira ngo ibintu bitungane ngo kugira ibintu bitungane genda umwicarire umuhane kandi umuhanure aramubarira ati jese umwana mwana ahubwo niba yakosheje mwishure